igihe cyose uzoba uhanganye n'umugore ntiwitege gutera imbere. Ngico icigwa cy'uyu munsi tugiye kuyaga ko mu kiganiro inyurabwenge, kuko benshi baragombye yuko tugaruka cyane ku mibereho y'umugabo itandukanye n'imibereho y'umugore, kuko abo bantu by'ukuri nyene baratandukanye, no mu mazina baratandukanye. Umugabo umugore n'abantu batandukanye. Rero amatohoza yahabaye nuko mu gihe cyose umugabo azoba ahanganye n'umugore ntaze yitege gutera imbere. Ndazi yuko kugera ngaho mwebwe nyine muri vyabona vy'ivyo bintu, kumbure vyarakubaye ko kumbure wabibonye muri societe, wabibonye mu kibano, ariko niko bimeze. Nibyo rero tugiye kuraba neza, tubice hirya no hino mu nyurabwenge y'uno munsi igituma bimeze uko. Turaza kubifatanya niki kikunze kubaho mugabo abantu ntibabitegera canke ntibaravyihweza neza, mugabo muce mu vyihweza. Iyo umugabo ahungabanye mu mutwe, bavuga ngo uyu munsi iyo agize ubumuga bwo mu mutwe, mugabo mu mvugo tumenyereye iyo asaze, igice kigaragara aca yitwara nk'umugore. Murabiraba neza. Iyo umugore nawe nyene asaze, agize ubumuga bwo mu mutwe, niko tubivuga uyu munsi mu mvugo nziza, mu kirundi ciza, nawe ngo aca yitwara nk'umugabo. Ho mwari mubizi, mwari bwabirabe neza. Ivyo rero bibiri namaze kuvuga, ingene umugabo ahanganye n'umugore adashobora gutera imbere, ibi vyuko umugabo asaze aca yitwara nk'umugore, umugore nawe agize ubumuga bwo mu mutwe asaze agitwara nk'umugabo. Nibyo tugiye kuganira gato kugira ngo bibahe ishusho y'ingire mugomba kuvyitwaramwo no tugomba kwiga. Ikigo cy'uno munsi rero mwamaze kucumva, ariko mu gucinjiramo neza nagira ndababwire yuko burya ubuzima, iyo tuvuze ubuzima, mwumve ibintu bibiri bibangabanganwe. Canke mu kirundi ciza ni wumve ikimane. Urabona igitoki c'ikimane, ikimane amasenge cahiye canke ikigurube, ibigurube ngira ntibibimane, bimara amasenge cyane cyane. Cyo usanga igitoki cafatanye. Mbere kera bavuga ngo ukiriye ngo uri umwana ngo dushbyara ngo abana bibimane, baratubuza kujya igitoki gihiye gifatanye. Bavuga bati ni mu gisangire n'uwundi muntu, ngira ngo bagomba kutwigisha gusangira, mugabo ndazi yuko mumaze kukibona. Rero fata ubuzima yuko bumeze kujya kw'igitoki kimananye. No kuvuga iki? Ubuzima bufise uruhande rumwe bukagira n'urundi ku rundi ruhande, mugabo kikaba ikintu kimwe. Canke niba byabagora kumva, mufata ikingorongoro, ikibada niko mucita, kijya gihande kimwe uraba ucirabishijeko, hari ikindi gihande utari kuraraba. N'ubuzima ni kurya rero, mugabo izo mpande zibiri zigize ikingorongoro ni kimwe nubwo zigifise impande zibiri. Voila. Kugira ngo munavyumve neza, nimba turiko turavuga ukwishima, hariho no kubabara, kandi ibyo byose bigize ubuzima. Nimba hariho gutwenga, hariho no kurira. Nimba hariho kubaka, hariho no gusambura. Nimba hariho umugabo, hariho n'umugore. Nimba hariho hasi, hariho no hejuru. Ibyo bigize ubuzima. Mubanze muvyumve kugira ngo muze kumva neza ikicigisho cy'uno munsi, ingene umugabo iyo asaze aza kwitwara nk'umugore. Ibyo mubanze muvyumve. Mbere ko tuduga ku ijambo rwose, ndabibutse Aristote. Naramubabwiye ko Aristote yavutse mu majana 384 imbere yuko Yesu Kristo azanga ha ku isi. Yigishije byinshi Aristote mu by'inyurabwenge, bijanye n'ubuvuzi, bijanye na politike. Yatubwiye ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi. Mbere inyigisho yiwe ntiyakunzwe kuko bagira batije kuvuguruza ibyo abantu bari basanzwe biyumvira. Ko Aristote yavuga ati umugabo agomba kuba umugabo, umugore agomba kuba umugore. Umugabo
ubuzima bwacu burahindagurika, murabizi. Urahindagurika uko umuntu wamubona ugasanga siko ari. Ni mugabo umuravye neza ngene yitwara, hari kandi kantu kamunyegejemo. Ko yavuga ati nimba uri umugabo nubu umugabo, nimba uri umugore nubu umugore. Mugabo hacaza ibindi bita relativisme niho bavuga bati nimba ari A ishobora kuba B, nimba ari B ishobora kuba A. Nimba ubuzima bwacu bugizwe n'ivyiza, hashobora kuvamwo n'ibibi. Ibibi navyo birashobora kuvamwo n'ivyiza. Ni relativisme. Kandi ivyo benshi uyu munsi nivyo bagenderako iyo nyigisho. Dufatiye ngaho rero niho tuvuga yuko burya umugabo wese arimwo igice c'umugore muri we, n'umugore wese arimwo igice c'umugabo. Mbega none kugira ngaho wewe mu kuvuka ntibakuvyaye habanje guhura umugabo n'umugore? None wumva nimba uri umuhungu wumva woburamo agace kagore gute kandi wabyawe n'umugore? Ninyurabwenge nibidufasha twiyumvira. Abantu rero babimenye ko burya nimba uri umugabo harimo akantu k'umugore kakurimwo ko wabyawe n'umugore. Hari ibidusanga bitwita ngo umuntu ugasanga imisemburo yiwe, amahormone yiwe, nimba yari umugore, ugasanga umuravye arafise isura za kigabo, mu gutambuka ni nk'umugabo, mu kuvuga ni nk'umugabo. Si ibyo tugomba kuvuga, kuko harya ni imisemburo iba yara amahormone yiwe aba yabaye menshi. Nimba yari umugabo ari umuhungu, ugasanga amahormone y'umugore yabaye menshi muri we, acavuga nk'umugore, akajwi nk'ak'umugore, atambuka nk'umugore, kubera yuko imisemburo y'umugore yabaye myinshi. Ariko ubundi ntiyagomba kumera kurya. Mugabo nibyo tugomba kuvuga. Tugomba kuvuga yuko ata mugabo yuzuye by'ukuri. Umugabo arimwo gabo na gore, nta n'umugore yuzuye, kuko umugore arimwo gore na gabo. Gusa nuko kuva kera societe zacu zama zigendera ku mahame yuko umugabo agomba kuba umugabo nyene. Kirazira yuko umugabo akora ibikorwa by'umugore. N'akarorero, kirazira yuko umugore akora ibikorwa by'umugabo. Nta mugore yurira ku nzu, nta mugore asakara ibikorwa by'umugabo. Ahandi nta mugabo ubona ariko arakubura, guteka, ibyo ni iby'abagore. Siko nibyo societe yagiye twinjizamwe. Ariko ubundi hariho abagabo bateka neza no gusumba abagore. Hariho abagore bashobora no kubaka inzu neza, ndamaze kubabona inivo bakayikoresha neza, bubaka amazu manini usanga bitahura gusumba uyu mugabo nyene. Ni ukuvuga yuko ibyo tugenda tubona ni ibyo societe yagiye twigisha kugira ngo nyene societe nuko nyene la culture canke imico, umugabo nabo umugabo, umugore nabo umugore. Mugabo burya ubundi umugabo wese arimwo igice cagore, umugore arimwo igice cagabo, kubera yuko abamuvyara n'abantu babiri. Ibyo rero biza kutubwira ingene umugabo iyo asaze yitwara nk'umugore, iyo umugore nawe asaze agomba kwitwara nk'umugabo. Nivyo bigaragara. Mugabo ubundi ubuzima bwacu nababwiye yuko bumeze nk'ibintu bibiri bimatanye. Ntibigaragara iyo umuntu atahungabanye mu mutwe. Iyo wahungabanye mu mutwe niho ibyo bintu bice bigaragara. Iyo wasaze hari igice gikanura. Igikanura ni iki? Ni cya gice cyaburizwamwo. Igice cyaburijwemwo nuko we bakubwira ngo muri societe ugomba kuba uwo nyene uri. Kirazira yuko umugabo ateka. Kirazira yuko umugabo hagera saa moya yicaranye n'umugore. Urumva ibyo societe yatwigishije. Iyo rero ngo umuntu
agize ubumuga bwo mu mutwe, ca gice cyari cyarasinzirijwe na sosiyete gihita gikanguka kigaca kija hejuru. Ibi no kugira ngo munavyumve, bavuga burya ngo abagabo ntibarira. Abagabo ngo ntibarira ngo amasozi yabo atemba aja mu nda. Mugabo uzuhure n'umugabo yarize byashitse akarira vya nyavyo, ararira amuvuga uti uyu mugore no wahehe, ararira kubera yuko ico gice ciwe caraburijwemwo. Bambwiye ko atarira, mugabo burya kurira ni n'umuti. Kurira ni ikintu ciza. Nk'umuntu yabuzo wiwe hanyuma ari umugabo akaza kurira, byo baye ibintu byiza cyane. Mugabo bavyigumiza kirazira ko umugabo arira ngo niyo ngo arize ngo atemba aja mu nda. Oya, atemba aja mu nda. Iyo bari mu isengero naho abagore rabona ingene bashaka gukogwa ko bakarira vyoroshe. Bijya ari ibintu byiza cyane, namaranga mutima meza. Mugabo umugabo wewe gusanga yihagarariye nka kurira n'ibirimba naho nokogwa ko gute kirazira ko umugabo arira. Mu vyumva iyo bizanana, iyo bicitse rero akarira, rero uyo mugabo adasanzwe arira, arira ku buryo mvuge nti arasambuka, ararira hamwe uvuga uti bya bintu nibi. Ni kubera yuko harimo amaranga mutima yaburijwemo na sosiyete, ibyo yagiye yigishwa, ibyo bamwigi, ibyo yakuze yumva bavuga ngo umugabo ntarira, niyarira azorira abantu bagire nubwo bona. Akarero kamwe ngo mvye kubaha kugira ngo mwumve yuko burya mu buzima bwacu hari ibice sosiyete igenda iburizamwo imico n'akaranga, ugasanga rero abantu tuko twitwara uko tutagomba kwitwara. Ariko washaka burya bijya umuntu agerageza kunyegeza, usanga nivyo yarari nyene, nivyo ari nabinyegeza kubera yuko bitamurimwo, ariko abinyegeza yuko niko sosiyete yamwigishije. Kera abantu baravuga ngo kirazira yuko umukobwa ngo watwara ikinga, tutaraca ubwenge ahantu henshi ibice bimwe uburere bumwe bakubonye uri kwikinga, kiretse nk'izi ntara za Kumoso abantu baciye ubwenge kare, hariya za Cibitoke muri Rirare niki. Mugabo ugende nka mu Kirimiro, ugende muri ziriya ntara z'umugamba, bakubonye uri umukobwa kwikinga bagira bati byo nibiki. Mugabo matohoza nuko burya umukobwa agutwaye kwikinga yaragize akarimenya neza, niwe muntu agutwara neza, nta bintu byo gusamara, arabyitwararika kubera azi yuko na sosiyete itavyemera cyane, ataritwara neza. Aritwara neza, ariyubara, aritonda, kuko gutwara ivyuma bisaba n'ubwitonzi. Aragerageza kugira ubwitonzi, bigatuma nta masanganya ahaba. No kuvuga yuko ivyo umuntu yabujijwe gukora kubera umuco, arashobora kugira gute kubikora neza. Aha rero muje mwumva yuko umugore asaze yitwara nk'umugabo kubera yuko igice sosiyete yagiye imubuza ko kija habona, gihita kija habona ubwo nyene iyo agize amaranga mutima, iyo agize ikibazo nako cyo mu mutwe, igice cyaburijwemwo nico gihita kija ahabona. Muri make uri umugabo imbaraga za kigore ziravyuka, uri umugore imbaraga z'ikigabo ziri muri wewe ziravyuka, zari zisinziriye none ko mu mutwe bihungabanye zihita zija ahabona. Nami ndabibabwira mu biganiro biheruka yuko abagore burya ngo barangwa n'amaranga mutima, no kuvuga urukundo n'amashagaga vyabo biri mu mutima. Abagabo bobo amashagaga yabo ari mu bwenge, ari mu bwonko, ari mu bwonko. Ibyo rero bihita bigomba kuba igihushane iyo bagize ubwo bumuga bwo mu mutwe. Kugira ngo muravyumve neza ibi ndiko ndavuga, muze murabe iyo umugore n'umugabo bashwanye, umugore akarakara, ahita avuga ngo iki? Ahita akubwira yuko agiye kwambara ibutura, agiye kwambara ipantaro. Bon, mvuze kububakanye mugabo ushobora gusharikana n'umugore akubwira yuko yaje yiteguye, yambaye ibutura, yambaye kigabo nyene, nta bintu vyinshi, na position aza gufata mu kugira ngo agware nziya za kigabo. Ni kubera iki?
kubera yuko muri we harimo akantu ka kigabo nyene karyamye muri we. Ni kimwe nababwira rero, usharekanye n'umugore ntiwigera umutsinda, kubera yuko igihe abyuye ako kanyarigabo muri we muca muba abagabo mwese, muba abagabo. Muze mwitonda rero abagabo, mu gihe abagore banyu by'ukuri bashavuye mu ngo zabo, kuko iyo nzu ico gihe icimera nk'inzu irimwo abagabo babiri. Ivyo mwari mubizi. Witonde iyo umugore wawe yashavuye harya mu nzu, harya umuryango. Ni ukuvuga yuko ico gice kitatojwe, ico gice kitatojwe kuja habona, gihita kija habona iyo umugore ahungabanijwe mu mutwe, iyo asarishijwe, ndabivuge gutyo kugira ngo munavyumve kandi neza. Muze murabe umugore apfakaye, umugore abuze umugabo wiwe, bigenda gute? Ahita afata ingingo zose zisubirira umugabo mu rugo, naho biza kumugora arafata ingingo zisubirira umugabo mu rugo. No kuvuga yuko nta yandi mahitamwo agifise, kubera yuko arabuze umugabo wiwe. Kuvugira itongo, kuvugira inzu, kurera abana, abikora byose. No kuvuga yuko igice c'ubugabo gihita kivyuka, kubera yuko agiye muri situation yindi ituma mu mutwe hakanguka. Umufakare, umugabo burya iyo apfakaye, ubwo nyene igice c'ubugore gihita gikanguka muri we, kuko niyo mahitamwo agezweho. Ahita nimba afise abana abiyegereza, akabasukurira, nimba hari akana kakayoya kumenya kugatawaza, ivyo ni arabikora nyene, kuko kubera yuko nta yandi mahitamwo. Burya ntabikora kubera yuko agomba kubihitamwo nyene, oya abikora kubera yuko hari igice c'ubugore cari kiryamye muri we, societe yaburijemwo mugabo, kubera yuko agize ico kibazo ca gice gihita ubwo nyene kivyuka, kubera yuko agize ikibazo mu buzima, mu mutwe harakozweko. Nivyo rero twagombye kubabwira, twagombye kubaha kumuco hamwe bagira bati umugore asaza yitwara nk'umugabo, umugabo asaza kitwara nk'umugore. Mugabo nabifatanije nuko iyo umugabo ahanganye n'umugore ntuze witege iterambere, kubera yuko iyo nzu yawe ibimaze kubamwo abantu babiri b'igitsina kimwe, ndabivuge gutyo, babagabo. Ntiwitegereze gutsinda umugore, ntiwitege iterambere mu gihe umugore yamaze kurakara mu buzima bwiwe. Nivyo rero twagombye kubasigurira mu nyurabwenge y'uno munsi, bifatiye vyuko ubuzima ari uruziga, ubuzima burabwa mu mpande zibiri, hama hariho igice kiri hasi no hejuru, hama hariho iburyo hakaba n'ibubafu, hama hariho kurira no gutwenga, hama hariho kubaka no gusambura. Ubuzima nuko bumeze, ubuzima nuko bumeze rero n'umuntu. Ubuzima bw'umuntu burimwo ibice bibiri, umugabo arimwo igice gore, umugore arimwo igice gabo. Ivyo abantu muze mwabimenya mu nyurabwenge y'uno munsi. Nambe tugombye kuyisozerera, twibaza yuko nimba wanyuzwe, ariko akaba ari ijambo ryagucitse, usubire hariya mu ntango z'Umuvugizi TV. Ariko kandi ntiwibagire kugira subscribe, share, kugira ngo ube uwa mbere yamabona bino biganiro, atahandi uzobitora atari kuri televiziyo Umuvugizi. Mugire umugisha ngahi wanyu, murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro